turaza gufata umwanya tugaruke kuri collabo yakoze ari kumwe n'uno muririmbyi akomeye cyane wo mu gihugu ca Kenya yitwa Calligraph Jones. Hassan numwe muririmvyikazi bamaze gukora ama collabo menshi n'abartiste bo hanze y'igihugu. Twibukanye neza yuko yakoze collabo n'uwitwa Fally Ipupa Dicap la Merveille. Twibukanye neza yuko yakoze collabo n'uwitwa Femi One kuva mu gihugu ca kuva Hassan. Yes, yakoze collabo n'uwitwa Femi One nawe nyene kuva mu gihugu ca Kenya. Yakoze collabo n'umugwi witwa ya Moto Band wo mu gihugu ca Tanzania. Bensi baravyibuka Natasha na ya Moto East African collabo. Bensi baravyibuka. Yakoze collabo n'uwitwa Seba, indirimbo yitwa Wangu, indirimbo nziza cane. Yakoze collabo n'uwitwa Fikfa Maker n'izindi collabo nyinshi yagiye arakora. Yaronse agashimwe muri 2016 ka Sika Music Award agakuye mu gihugu ca Benin. Asana uboni sawa? Asana mahoro. Ewa ino mikre ngise swata sana. Ariko meze neza cyane. Turamutsa nose ko arumviriza Boje FM dizira ko meze neza cyane. Abadukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube. Ndizera ko ari benshi cyane ariko abatwirikirana. Yes, nizere yuko ari benshi bariko baradukurikirana. Niki tubuni sawa? Ndibaza ko ari sawa kabisa. Yes, nuko rero nariko ndabwira yuko muri 2016 yatwaye agashimwe ka Sika, ariko muri 2019 mu kwezi kwa gatatu Natasha Ngendabanka hari tariki 16 yaronse agashimwe ka Hip Hop Music Award mu gihugu ca Uganda. Ndetse ako gashimwe nyene muri uko kwezi nyene kwa gatatu yaciye ahabwa umubonano n'uwahoze arongoye igihugu muhisi nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza, aho yamwakiriye ku kirimba iwe ndetse aranamukeza. Uyo mwaka nyene ku munsi mukuru w'abakozi izina Natasha Ngendabanka ryarasimiwe imbere y'isinzi ry'abantu hariya ku kibuga Intwari cahoze citwa Prince Louis Rwagasore, asimigwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Sivyo gusa mu mwaka ukurikira Natasha Ngendabanka yaciye aronka ubusi agasime ka High People Music Award, aronka n'agasime ka Rising Star Award. Ariko uyo mwaka ntiyashoboye kugenda bivanye nuko hari ikiza ca Covid, ariko agasime ka Rising Star Award witwa Raphael Nyandwi manager wiwe niwe yagiye ugatora mu gihugu ca Uganda. Mu mwaka ukurikira ntibyagarukiye aho, Natasha yaciye aronka ubusimwe bubiri muri High People Music Award, atsava Uganda afise ubushimwe butatu bivanye nuko baciye bamuha nako gasimwe yarahejeje kuronka mu mwaka uheze batigeze bamuha kubera hari kiza ca Covid, ariko acagenda agatahukanye. Muravyibuka muri discours ya nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu wubu General Major Evariste Ndayishimiye yaravuze ati mukwiye kuba abakozi beza mugakora nk'umuririmvyikazi Natasha Ngendabanka. Video nuno munsi irahari murashaka no kuyibona, ariko yarigeze kuba brand ambassador n'ubu wa Finwap. Ico gihe yarakoze igitaramo hariya mu Rumonge, yarabaye brand ambassador wa Azania, yarabaye brand ambassador wa Eden Microfinance. Niwe tugiye kwakira n'umuririmvyikazi Natasha Ngendabanka, ushobora kumwita the queen of the stage. Afise indirimbo ari kumwe na Calligraph Jones, niyo ndirimbo iri hanze mwayumvirije akarenga kabiri, n'indirimbo yise Yote. Asa hari ico nibagiye na Nikita? Nivyo nyene ivyo twibagiye nazo batwongereze. Irimo ibintu byinshi cyane. Ariko reka ndabwira ikintu kimwe Nikita na Hassan. Burya kugira uvuge biography wawe. Naniyo Jeyo nanira.
ni bibi yuko umuntu yivuga aba ari byiza yuko undi muntu avuga amateka y'umuntu kuko iciza c'umuririmbyi yakoze ikintu kiba gisanzwe gihari una munsi ugiye mu mateka ya High People Music Award barakwereka yuko Natasha yatwaye ubwo busimwe iyo myaka ugiye mu mateka ya Sika barakwereka yuko muri 2016 yaronse agashimwe ugiye mu mateka ya Rising Star Award uraza kubibona uraza kubona ni kangahe Natasha yahawe umubonano na nyene cubahiro biba bihari uraza kubona ni kangahe Natasha yavuzwe na nyene cubahiro uza gusanga amateka iciza c'amateka nuko amateka atigera yibagira una munsi nubwo umuntu ava ku isi amateka yoyo agumaho hariya mu buhinga bw'ivyuma bariko barahinyanyura neza kugira ngo musobore kumubona ingene Natasha Ngendabanga yamaze gushika hano bamaze kumubona tayari kuri YouTube ku rubuga rwacu rwa YouTube niko tubwiwe n'umwe mu bari mu buhinga bw'ivyuma iciza nuko namaze kubona abantu bamaze gutangura gushira amakomantere yamaze gutangura kandi ajaberewe sana ibana ajaberewe cyane gose Nikita niwe muhinga w'ibisuko naturabire sa oya hariho ubuhinga buba burenze hariyo ibikurengera nawe hariho ubuhinga buba burenze ariko no mustiliste yambika Natasha tuba dushaka kumumenya nawe kurazi yuko sinzi ko maze kubibona niyo yambariye impuzu z'abahungu abari sawa ziramubera kandi je nibaze ko Natasha ashobora kuba ari numwe mu bantu bakunda n'impuzu z'abahungu je turamaze kujana muri magaze hariya mu Buganda umustiliste yarambwiye ati miyi niyo mbona yuko iza kumfitinga burya umuhinga wo kwambara asani impuzu abazizi niko biba bimeze amakomantere ni menshi rero ku bantu bagiye barandika baha ikaze Natasha Ngendabanga yamaze gushika nukoreka tumwakire mu bwembwe Samirizi Buja FM kiganiro Hit Connection karibu sana Natasha umeze neza ego ndashima namwe mumeze neza tumeze neza turaho turasima Imana reka ndamutse n'abantu bari kwaratumviriza n'abantu bagera turabe bari kwaraturaba ya murakoze twara tuvuga ngo la namba canke la bamba ni la yote wabitoye la amazi si bintu kandi ubu n'imvura yiriragwa uzi yuko ganiki arigeze kuvuga ati igihe nzosora indirimbo imvura izokwamigwa ninde yabivuze igihe usora indirimbo yitwa la amazi baza ati kuri terme ya la amazi uyo munsi imvura igumigwa none aze muri media tour hiriwe haragwa kandi yote nyatari kandi yari yote kwera yote imigisa iguma ibimigisha amina tubikaze mbwembwe Samirizi Buja FM twara tumaze igihe tutakwakira bivuye nuko ari mu rugendo gwinsi gw'akazi ariko turashaka duhere kuri iki umwaka wa 2023 n'umwaka watanguye gute kuri Natasha n'umwaka afata gute uno munsi ndashima nira umwaka nurahera ibikorwa biracyahari ndashima Imana kabisa ibintu byose nakoze ari gufasha abakenyezi bageze mu zabukuru imuramvya ari indirimbo natanguriye ko ni uyu mwaka gushika n'ubu gospel ya umwaka uheze ari nduwawe hakaba ninduwawe niyo natanguriye ko ni la mugambo hakaba kuriki la yote ndashima ego ndashima umwaka wagenze neza mu bintu byinshi no muri famille ndashima Imana zagenze neza cyane niyo migambi yarufise guhera uvuga ati uno mwaka 2023 nzosura indirimbo kanaka canke ivyo utakoze muri uno mwaka n'ivyayigana ziriho ya tuba dufise indirimbo nyinshi kandi umuntu wese aba afise indoto yo gukora ibintu byinshi ubu urashaka kumbaza mu mwaka uza ndashaka kukubwira nzosora n'indirimbo 20 bikunze ariko ikintu cyose Imana iba igipanze
ndashima ku bintu byose naciyeko n'ubu kubera umwaka nurahera ndibaza byinshi birahari. Yes, ndibaza byinshi birahari, haraje nduwawe, haraje Lamgambo, haraje indirimbo yitwa Layota, ariko n'umwaka nkuko yabivuze wari umwaka mwiza kuri famille kuko inzu zibiri hariya mwizabe zarubatswe. Nivyo gushima. Imodoka iri mu bwoko bwa TX. Namo muraraba bari. Iyo ageze ikintu cyo kwambara turabaza Nikita. Iyo ageze ikintu cy'imiduga asana aratubwira. Imishatsi ni Nikita. Inzara ho ni Nikita nko. Iyo ageze ikintu cy'imiduga asana aratubwira asana. Imodoka iri mu bwoko bwa ni TX Prado. Nuko model ya. Asana umubaje ati nigitigiri nanga. Arakubwira kabisa. Arakubwira. Numwaka rero mwiza, numwaka w'imigisha. Numwaka uduzaniye collabo n'umuririmbyi akomeye cyane wo mu gihugu ca Kenya yitwa Calligraph Jones, umwe mu baririmbyi amaze gukora n'abaririmbyi bakomeye bo muri East Africa no hanze ya East Africa. Guhura na Calligraph Jones byagenze gute? Ninde muntu yaguhuze nawe? Murazi ko twakoranye indirimbo na Femi One. Rero basanzwe ari abagenzi, ubu basigaye bafise n'ikinyobwa bagira publicité bari hamwe. No kuvuga byari byoroshe biciye kuri management ya Natasha na management ya Femi One. Biroroha turakorana kuri jewe byagenze neza. Yes, si Calligraph gusa muhuye munakoranye. Mwarakoranye na Fali, mwarakoranye na Femi One, mwarakoranye na Seba n'abandi benshi. Uno munsi Natasha biramworohera guhura nabo ba artiste siri yakukutana nawe wasanii nini ipi? Urazi sinovuga ati biroroshe guhura n'umuntu niyo yoba ari hasi cyangwa ari hejuru. Umuntu atakuzi urumva biragoye kwivuga izina, kwivuga ati je ndinaka mugakorana ikintu. Ariko urazi n'ibintu novuga ko Imana imaze gupangira panga. Rero ni management bavuganye kuri jewe mba nzi ko byoroshe, ariko nibo baba bazi ingene byagoranya ahantu. Ariko hajya uri umuririmbyi urazi no mu Burundi muziko Natasha ni the queen. Okay, nabo nyene baba babibona babizi. Hajya umubwiye ko muza gukorana Natasha kugira wenyene umuririmbyi avuga ati shwa nziza nari ndamukeneye, ariko vyari gucahe urumva byagenze neza turakorana n'indirimbo iri ngaho rero na video Nikita? Natasha twarakubonye uvuye mu gihugu c'Ubutaliyano. Ego. Inyuma y'imisi mike cyane uburagiye umunsi umwe tubona uragiye, ariko sinavuze. Ariko ntiwavuga mugabo biramenyekana kubera wabonye ko hari abantu benshi baguma bakurikirana utuntu twawe. Ibintu byo kugenda gusharja telefone. Hanyuma naho wamenga ntiwatevyeyo. Kandi muri ico gihe niho havuga ko ugiye gukora ico gikorwa. Urujye mwanya muto niho hoba harakoze ico gikorwa tuko turabona uyu munsi. Ego nagize in semaine 1 week. Urumva nakoze indirimbo ndakora na video turi kumwe na Calligraph nujya mwanya nyene. Ibintu vyari huse rwose. Ego urazi ko sanzwe fise umugabo abana fise famille umuryango hage biragoye je ngiye gukora kenshi ni une semaine mba mejeje kubera utegeza gukurikirana ivy'abana iki gikorwa rero Natasha kimaze imisi mike cyane hanze. Ni umaze kubona ni giki umaze kubona gishasha kutiyongereye ku bikorwa vyawe? Kwanza aba followers baguma biyongera mu novuga mu rezo yanje cyane cyane muri Instagram, Facebook no muri YouTube nyene subscribe ukababona ukuntu baguma baza. Icyo ni cyambere nuko abantu baraba cyane ibintu vy'ama views, ariko kuri jewe ibintu vy'ama views nivyo vyaduze cyane kubera hagi uririmbye n'umuririmbyi akomeye sinka kera. Ubu benshi basigaye bagira ama telefone ama ordinateur bararaba ama views akaduga. Meje mo randaba ukuntu abantu baza bakavuga dufise umuririmbyi ari abakenya ari ahantu hose. Urumva je ndanezerwa ukuntu aba followers abantu baguma baza kuraba Natasha ninde. Ivyo ndabishimiye Imana cyane. Nuko
uzi nico bifasha kuri collabo Yeah. uno munsi Calligraph araza kumenyekana cyane ngaha ariko na Natasha araza kumenyekana cyane muri Kenya usibye ko bari bamuzi kuri collabo yakorana na Femi One uno munsi ni yagendaga performinga abantu baraza kumumenya cyane naba abantu bakurikirana Calligraph na Natasha baraza kubakurikirana bose usange hari ikintu kinini bifashije muri no minsi mike indirimbo imaze isohotse ni indirimbo ubona yuko yakiriwe gute mu bantu aho ugenda uraca ubona indirimbo yakiriwe gute cyane ukuntu ndabibona bari banyotewe collabo kandi je mu bisanzwe nzanye collabo iba ari collabo niniya n'umuririmbyi yagezweho muramubibona kenshi no kuvuga ama felicitation ni menshi kiru ahantu hose abagenzi bari muri aka karere ka East Africa habo bari hanze urumva bayakiriye neza kandi ndabishima hari n'amakuru dufise avuga neza yuko nyuma yo gukorana igikorwa n'ubucuti bwarabandanyije musaba gukora igiteramo mu Burundi no muri Kenya ibiteramo urazi je singunda kuvuga ibintu turashaka kuba twavuganye ariko ikintu utarabona cyangwa kitaraba si byiza ko uvuga ati je nzogenda ariya cyangwa we yazeno hari umuntu ashaka ko hamagara Calligraph ndafise nimero yiwe kandi bivuye kuri jewe ari ukuntu to kumvikana akaza kubera abajene n'abantu bakunda Calligraph baramukunda cyane abantu bakunda hip hop urazi ko ni waduserukira cyane muri Afrika muri Afrika urumva rero ni ibintu ajino birafasha kujya nyene umuziki kandi bigafasha n'abaririmbyi bandi bo kumubaza urazi ko hari ariyo Calligraph wenyene ariyo abaririmbyi benshi bakomeye urumva hari umuntu ashaka kumamagara yo muhamagara agaca kuri management cyangwa kuri jewe na jewe habaye ico kigira kibe muzobibona jewe nitwa la surprise sinkunda kuvuga ibintu bishitse muzobona afishe ngiye ariko igikuru ubu turabagenzi ndashobora kumubaza ikintu akambwira agakomanta urumva bikaryoha ukavuga mu baririmbyi babagenzi nawe arimo urumva n'ibintu byo kwishimira yes wamusanze Calligraph ameze gute ikindi natushaka kumenya ati urakoranye n'uwo muririmbyi amaze korana na Femi One waramuzenga mu Burundi urakora show hanyuma ndashaka kumenya gukorana n'ikintu gikorwa hamwe na Calligraph hari ikindi gikorwa tugiye kuzana nga mu Burundi tugakora show nivyo nariko ndavuga tuguma twitegura murazi ko dusanzwe dufise Hotel Kabila Tanganyika kandi umwaka ugira uhere ari Noel ari Bonane turashobora gukora ikintu ariko simpaka sindabivuga cyane nivyo tuko turategura ariko mumenye gusa ari ikintu kizoba kuri Noel cyangwa kuri Bonane muri studio vyemeze gute turashaka kumenya vibe nyine rimeze muri studio ego naribage kubaka video peut-être nzokaba yari biryoshe muri studio muravugana hageze gufungura muca mufungura muriko muravugana ivy'umuziki utublage urumva nawe nyene asanzwe akunda nawe ama blague urumva vyari bimeze neza cyane Leo tayari tumeshaiteka East Africa kwa sababu tumefanya collab na wasanii wengi sana na watakuja tena na watakuja tena baada ya kuiteka East Africa tuna mpango wa kuiteka Africa nzima bien sûr of course ndibaza nivyo mbandindiriye Africa hoho iri mu nzira iri mu nzira ariko turarindiriye Africa uvuze ucumenya aho umuziki ubu avugwa ariko turindire je ndarindira management iheze akazi kayo basi nanje nkakora yes nuko yemezerera ama message ni menshi abantu bagiye barandika nikitari nabandi batubwiye ati mugerageze ibishoboka byose iminota 10 muhiduhe duhamagare umurindikazi wacu dusobore kumwibariza ibibazo dushaka minota nukuvuga hasigaye muri iyo minota 10 yabo tufisemo iminota 3 iyo minota 3 tugerageze oya dufisemo iminota 8 3 mugani reka tumandusome na 10 yabo reka tumandusome ama message abantu bagiye barandika uyitwa ngo Mr Fieta yanse kuri YouTube ati ngo numvise ijwi rya Natasha Malikia makwa gusara acashira ko ngo yo merci beaucoup Fieta uzingene yandi bayibandanye Gombe gasari
urumva akamoto queen afise Hassan iyo ntebe ni wewe wari uyicaye ko uraronka imigisha no munsi kabisa yari yicaye ga ukuri uzabwira mikro twigiranye cyane ngo Natasa Hassan bivuge arakamoto vuga akamoto karahari studio yuzuye studio parfait zinatoka Italy zinatoka wapi Harundi nawe yanditse ngo Natasa la boss ntuva utatubariye wambariye ngahe nimba atari banga abantu nkabangahe nabo banditse ko aberewe cyane murakoze hariho Espoir hariho Momo Paparazzi ya barakoze bose merci ngo hit connection mutera imbere hama uyo muntu wacu Natasa araturyohera arasoboye abafana bawe barakwemera bose kandi barishimye amina murakoze cyane nanje ndabakora hariho Kanyamuneza Jesus Marie nawe yatutumye ati mutubarize ko yiteguye gukorana indirimbo na Mugani Desire avuze nde ariko aramazina ko wewe ariko ndiyumvira kubera ni benshi batwiga nagira nsohoke si bintu urumva hajya nagira mvuge kamera zigire papa tuzokorana ni inshuti muramubibona ni my brother ndamukunda cyane tuzokorana tuzokorana azaga kandi mwakumuzana niki nakumvise reka muntu umwe ndabasavye oya ucyubwe nikita yari yagiye nagira ndamubwira ntubanda gusavye witwa Momo Paparazzi Momo Paparazzi nawe ati Natasha uraberewe sana murakoze cyane Ayo Christela nawe ati karibu Natasha ati mumbwirire Natasha ko ndamushaka azongire umusuper fan wiwe ndamufana cyane sije ndamugira umusuper fan ni Facebook YouTube ariko je kuri jewe numufana wa mbere ndamukunda cyane umuntu yitwa Mika ari Belgique atwandikiye ngo mubwire ko Natasha ndamwemera merci asa Mika muramutse ari kuri YouTube nawe asa ngo ariko arakaratura tumuramutse ego ama message merci hey guys namukiriza la boss la norme la surprise nasaka la bossa iyi message nikita yisomye Asmani yanditse salama basaza agaciro kayo marori yambaye bayabonyeho bari kuri YouTube si bintu abantu baramwakira n'igishyacishi nimwe mu ndirimbo nziza nimwe mu ndirimbo zimaze gukurikiranwa n'abatari bake ku rubuga rwa YouTube guno muririmvyikazi Natasha Ngendabanka usobora kugenda kuri YouTube ukandika Natasha Burundi ni indirimbo mu minsi standard imaze gukurikirana n'abantu bagera ku bihumbi 429 imaze Nikita kurabona ibi bintu abantu barenga igihumbi baramaze gukomanta bakeza uno muririmvyikazi Natasha Ngendabanka wow ni kuvuga yuko ino ndirimbo asana Nikita nibigutangaza umwanya n'umwanya ikubise views umuriyoni mu minsi tarashika n'indwi zibiri yego urabona ko iri ku murindi udasanzwe kandi ya Mipro umve ko nabaririmbyi babiri bashize hamwe kandi umuntu wese aba yitegekanye igishika kumva igikorwa kiri muri iyo collaboration ikindi kintu naco uno munsi abakenya benshi baraza kuza kuri YouTube ya Natasha bagende gukomanta kugira ngo basigikire n'uwabo ariko banasigikire n'uwo bakoranye biraza gufasha rero cyane nico gituma ikintu citwa collaboration n'abantu babiri babagiye hamwe ikindi kintu naco nakunze Nikita nasa nuko Calligraph Johnson ndirimbo yayifase nkagwiwe sinzi ko muri ko murabona imbuga ngurukana ziwe za Instagram n'ahandi arayipostinga akanamutaginga nivyo bituma tuvuga Mipro umuririmbyi nimukorane gusa indirimbo hanyuma ico ashaka kironka hanyuma support nuswe kandi kuzironka twakira abanywanyu na wa mwanya wabo turawutwaye bariko baratelefona ku bwinshi umunywanyi wa mbere allo yeah yashikirije amen gabanya volume radio ariko papa ego ni sawani gabanya volume homeboy ego uje nishavu byinshi yegeranije abantu bose
Hama, kwanza ndamutse team hit connection y'ibikagera. Zurakura mukije. Ego, hama ndaramukije ngenda banga Natasha. Yeah. Meze neza. Ego cyambere katugukeze ko gwaciza waduhereje wakoze ibintu by'amateka cyane. Murakoze Mr. Homeboy. Waratumye idarapo ry'u Burundi riguma rihungabana mu makungu. Ego murakoze. Ego hama, indirimbo ikurikiranye cyane. Hama nagomba kwigurira kanaze abantu twibwire muramba yo kuntu bitugora agaswahili. Nagupa pakujirande. Umaze kurivugana ni Mr. Homeboy ya. Ndaza kuguha urukundo hajya uvuga ati ego. Mu bisanzwe amusigara uri novu. Hari gihe baguha urukundo ukibaza yuko no mu kanwa kawe hari ikintu bita isukari. Ukaguma Erega Homeboy hajya yaragize mariage. Petete umugore wiwe ni zero. Allo Homeboy. Yeah. Buza FM yamaze kuva ku murongo wa telefone ariko n'indirimbo yitwa yote n'indirimbo iri kuri account ya YouTube ya Natasha mwiriwe. Ni sawa meze neza. Yeah, Linda Nikita sana bahe mwiriwe hamuramutse umushitsi. Salut. Yamaze kugenda. Ari mukuyeko. Siwe yagiye no mukuyeko Allo. Hits connection allo. Yaramukuyeko mugavya. Ikibazo kiriko kiraba bariko barapapurana umurongo. Ari abantu benshi cyane. Barakuranako. Ati barapapurana. Ungaraza ungaraza Nikita muzane. Allo. Oui. Ni sawa. Ninda twakuya ari he? Ndi Claudine Mungagara. Claudine Mungagara ramutami pro ramutasan ramutse n'umutumire wacu. Mwese tabara genda namuje no mu kazi wacu. Yambu. Yambu rakubaye. Sa? Ati arakomeye. Ndamukitsa Natasha. Si bintu meze neza cyane. Yeah. Angelisa. Mumeze neza mwebwe. Ego. Claudine vuga indirimbo ingabo video. Iyo ndirimbo yanyu. Yeah. Kubera. Murakoze amen. Asante sana Claudine. Abantu bariko baratwandikira message bahawe ati ngo twabuze umurongo. Hamagara kuri 60 Pole sana ndabizi. Hello. Oui. Utebe. Ni sawa. Neza. Ninde? Dinatizira ku muzinga. Ramutsa Nikita Hassan ari kugabanya volume ya radio curamutsa Natasha. Natasha ndakora mukije. Nanje ndabaramukije. Mboje kandi mufana wa nkunda kose umva gushika n'umusha wanje wose. Ego murakoze cyane umufana wanje wa mbere. Yo amayinite kabagize. Amayinite aramucika. Yes, ama message ni menshi bariko barahamagara ni benshi ariko tu Allo. Shabaza n'imvura. Allo. Oui. Gabanya volume ya radio. Kuno imvura iri kiragwa. Oui. Mahoro. Ndabaramukije cyane amiso. Mwiriwe. Ego. Wazala yote. Yagiye. Imvura ni nyinshi. Allo. Si bintu. Oui. Amahoro. Buje FM allo? Zino apere. Dusabe abantu bariko baraduhamagara muduhamagare. Allo. No? Mwiriwe. Abaye mwiriwe. Ego ninde tuganira? Ni Claude muri Rohero. Ego Claude muri Rohero mutumira arakumva Natasha. Ndamukije Natasha. Ego ndabaramukije. Ndaramukije murakomeye. Ego turaho. Twagomba tubakire igikorwa mwakoze ni cyiza kweri. Amina. Murakoze. Yote. Kandi cyangwa byabikunda nashaka kubabona vraiment. Mwashaka? Kubabona. Mushaka kumbona? Tuganira amaso mu yandi. Amaso ku yandi. Basi karibu kuri Oteka Bdila Tanganyika uzombona ari. Siko? Sawa. Murakoze. Yeah. Ndoda nkajya. Ubu ndiko ndagira media tour ninaheza uzoze umwanya n'umwanya. Sawa. Sibintu murakoze. Ina message sinziga mwayibonye uyu mujama yanditse niki yitwa ngo Aristide Isaki. Ndasavye bariko baratelefona babanze bareke telefone.
ngo mubanze mubyihoze telefone ngo canke naho ngo ndondere nimero ziwanyu ari bwatsumba basha turindire rero tumurindi yego Hello, amigo. Oui. La gare de Jackson. Inde. Jackson Gasenyi. Jackson. Na? Wamuse Natasha? Na bosi. Ni noma. Noma sana. Nakuiva sana vrema. Ingine nukuri akala kwa vrema mkene kwa sepeti. Nukuri mani banu inganeza imujimbere. Murakoze cyane amina. Kila na surprise. Mama sasa kitu kabisa. Mushaka? Surprise. Ndio kuna vrema. Mushaka surprise. Surprise zo. Muzanira. Wewe uzonzanira surprise. Kwa vrema. Okay, rindira nina heza media tour karibu hariya muhira kuri Hoteke bila Tanganyika sawa? Sasa amikondo mutako muteko amiko change asani nikita. Araga hene canke oya amiko ndagusavye ntugacishari baki wanje. Ego turarindiriye murakoze cyane. Uziko murambona nama video ugasanga umuntu aravuye rugura arazana inkoko ibitoki. Uhora navyo abakunzi bawe benshi hari nabandi muhura bakarira. Hora wiyumva gute Natasha? Ndanezerwa cyane. Muramubona ingene ndabakira. Rimwe na rimwe barabankira hajya aba security ariko bamaze kunterefona ngo reka yazana inkoko. Umugisha. Abantu bazarira amajambo gusa. Siko yanzana igitoki. Ati mambo ujya urabona igitoki. Mvuga ni kuri jewe bisigura ibintu byinshi. Ya ndabikunda cyane. Hari ikintu duhora twibaza. Uno musura afise imyaka 10 mu muziki. Inarenga. Ariko muri iyo myaka 10 uno musura acarwa nka the queen of the stage. Ibanga nijyahe ukora iki ugira ngo wa muri musasa minsi yose ukora iki ugira ngo igihe cyose wa muri wa mbere. Nanje moranangara friends. Je araho mvuga kubera iki Natasha ariko mari hanze nyine byo ndibaza mipro mu muziki cyangwa mu kazi kose ari ndero discipline ni ya mbere kubaha muto cyangwa mukuru ukamenya icyo ushaka mu muziki cyangwa muri ako kazi uri kurakora akazi nakagize umuziki nawugize nk'akazi kandi ndawukunda cyane kandi byo nkora mba ndiko ndakorera igihugu n'abandi bantu bari ko baraturaba rero nivyo ubimenye ivyo ibindi navyo urazi muziki uragoye ho ngaha Imana yaramfashije tuvuge gusa amina Hola Salamu alaykum. Wa alaykum salam gute. Salamu. Ninde? Asmani turi kumwe na Natasha. Mama si bintu nanje ndabaramukije. Amina murakoze. Ariko je kubywa Natasha. Sa. Arara no arakaje mu Indirimbo ari kubanda bibaza. Sa? Kuwande Natasha. Ariko namara yarire kuri dawo. Arukuntu uriko rarapa nawe. Ni atari biguma bicika bikagira ni harongo umurongo muraza canke yandike bunyene kugira ndamwishure. Abandi batababuze umurongo barashaka kunyandikira muri Facebook, muri Instagram ya Natasha Burundi ndabishura. Yes, dusoma ubutumwa gato bwagiye buraza Lucati nukuri turamusigikiye Zandodier ntunzwe n'Imana Natasha la namba la bamba tunakupenda sana. Jackson abandi mukamenge Natasha ndamukunda cyane kabisa. Nawe yanditse ngo ibintu birakomeye cyane yo Natasha uraberewe ayo marori wambaye aramara ndakwemera cyane. Murakoze. Ni Love Pound igihanga merci beaucoup. Natasha jambo sana. Indirimbo zawe ni hit ikindi kintu usumbye abaririmbyi benshi uvuga make ugakora byinshi big up Canada turagukurikirana. Merci. La yote nkunda cyane wubahwe ndumufana wawe ndagukunda la noma. Wirambire Natasha ndi Bosco mu Kabondo ndakunda ibikorwa byawe. Ego. Murakoze. Natasha ndamwemera sana. Asante sana. Ama message ni menshi kandi yitwa Jonas ati Natasha muntu mukubwa sana. Ariko nawe abiroreka kubeza. Okay, bari kubisa umukonyene nawe.
Kanza kutongera kusome mukubwa. Yo yanditse ya Natasa muntu mukubwa nakubali. Benage. Basi ego. Muntu Murakoze cyane na mimi na wakubali sana. Message narinzi yuko ari message ya Israel. Ego. Kandi niwe umenga niwe. Ego ndabashimiye. Merci beaucoup ya. Twakira umunywanyi wa nyuma ku murongo wa telefone. Allo? Allo? Oui. Ni sawa Nunu? Ikibazo kuri Natasa dukoresha umwanya neza. Natasa. Ya. Nisa. Ego ndashima. Urakomeye. Ya? Muvuze? Urakomeye. ati urakomeye Ego ndakomeye. Indirimbo yagiye. Non, c'est bien sûr. Nevyumvikana neza message yanyu muyanditse ngo bimenye Imana Sadraka ayo mastile ararenze Natasa ararenze araberewe cyane aya marori nkeka arimo ngo barimo ngo kamera ndabaramukize cyane Irimo ndiko ndababona. Yes nuko imeze God. Natasa dufata umwanya tugusimire kuba wemeye ukaza muri Buja FM. Aha ni muhira kandi nanje reka ndabashimire twakoranye neza Nikita Hassan Amipro ya ico no basaba mushigikire kujya mura mubikora imiziki y'abarundi indirimbo yanje ni shasha shaka ndayumve umunsi ku munsi urumva ibindi navyo biri imbere Natasha n'umukozi ngoma nkora kujya kw'abandi uko icyambere gusa no gushigikira umuziki w'abarundi ya Nikita mu kirundi bare yamaze ngo umukozi mwiza abegwa Nagahemba. ndagusimire cyane Uramuhemvye. Cyangwa ngira umuhemba. tugira tumuhembe amina Hassan bare yamaze mu kirundi ngo akanyoni katagurutse nikamenye ubwije akone ninda takati ninda takawe akone ninda takati Hassan ndagusimire asante sana Yes. bro